Ndabaramukije bakunze bisamirizi Black FM mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vyayo uno mwanya gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi amakuru y'uno munsi acimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira ishirahamwe ya Rushoto yemeza ko hariho abantu bashizwe ku rutonde rw'abitoza mu bibanza by'abakuru b'imitumba n'amakarti aho nyanzwe itegeko nimero 173 rigenga amatora aho yasanze mu bitoza harimo umunyamahanga umwe abaharitse 15 hamwe n'abandi agataho kandi murano makuru turaza kubabwira ivy'umugwise ni ushikiriza na cyane ku byankenegwa ushaka kwitoza mu kibanza cy'abakuru b'imitumba n'amakartier bikenewe umudandaza wese afise ibidandazwa birenza umutahe miliyoni 25 akaba adandaza amafaranga ibihumbi 70 ku munsi wategerezwa gukoresha kamashini inyabwonko gatanga agapapuro inyemeza muguzi murano makuru kandi turaza kubabwira mu gisata c'amagara y'abantu aho hacibonekeza ibitigiri by'abandura umugera wa sida bigizwe ahanini inugwaruka ruri hagati y'imyaka 14 na 25 muraza kubyumva murano makuru kandi aho tuza kubashikiriza amakuru novuga ajanye n'igisata c'ibidukikije Kevin Ndayihebura ariko ratuma amajwi abashikira Patrick Rakoze ndabahaye ikaze mu idonide Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru ishirahamwe ya Rushoto yemeza ko hariho abantu bashizwe ku rutonde rw'abitoza mu bibanza by'abakuru b'imitumba n'amakartier aho nyanzwe itegeko nimero 173 rigenga amatora mu Burundi aho ryasanze mu bitoza harimo umunyamahanga umwe abaharitse 15 hamwe n'abandi ni mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuruno wa 22 Mukakaro yanenda yisaba serukira imbere y'amategeko Rushoto asaba umugwise mu ntara ya Bujumbura gukura ku rutonde abo bantu mu ntumbero yo kubaka Uburundi bwiza tega yompi Vianney ndayisaba arongo ishira hamwe Rushoto ku rutonde kw'abitoje mu makartier n'imitumba yahora muri komine Mutimbuzi ya kera ntangwa y'ubu umunyamahanga umwe arimwo twabonye kandi harimwo abantu baharitse ba 15 abagabo ni 13 n'abagore babiri baharitse twabonye kandi abantu bahotera abene igihugu umutware yasuye kugaruka yari yaritoje aho yari yarirukanywe aho yakubaguye umwene igihugu akamuhotera akamoreza igufa umwe twabonye kandi harimwo abantu babiri bitoje mu makartier bahamaze amezi abiri gusa bakihimukira twabonye kandi abantu babiri bitoje kandi mu makartier batabamwo n'imitumba twabonye kandi umwe yatanze imihoho yasuye kugaruka kwitoza ku rutonde mu gihe yari yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora umutumba yarongoye mu gihe kubera atabishoboye vyamunaniye yasuye kugaruka twabonye abantu batatu bahora barongoye imitumba n'amakartier basuye kugaruka abo batatu mu gihe bari birukanywe bagaba suspende bakikomwa na mustane w'ikomine ya kera Mutimbuzi kubera gusinyira amatongo kabiri gusinyira abandi batware bakorana bakabigana amasinyatire bakaba kandi abatware baharitse ndetse barabuje amatongo ya leta n'ay'imfuvyi n'abapfakazi n'abantu nikora twabonye umwe yari ku rutonde kandi afise n'urubanza yaranapfunzwe kunyuruza amahera ya koperative mwishirahamwe ahurikiyemo n'abandi twabonye umwe bizwe kandi amaze gupfungwa aguma apfungwa kubera gucuruza urumoge no kurunwa twabonye abandi bari ku rutonde by'ukuri bahora ku rutonde mu batware no gusinya batabishoboye mu gusinya bibagora batazi gusinya kubera ivyo byose tudondaguye rero ubwo rutonde rushikirije ishirahamwe Rushoto ryishimikije ingingo y'173 aho yerekana neza abo bantu twavuze ko batemerewe kuja mu bantu bashobora guhabwa amahirwe yo kwitoza kuja ku rutonde dusavye ko umugwi seni n'umugwi w'intara sepi ikoranye na seni twarusaba umuguru umugwi seni we w'igihugu gukwirikirana ndetse n'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu tugaradusaba nyinshi mu gihugu gutegeka yuko abantu bakugwa ko atagisabwe mu ntumbero yo kubandanya twubaka Burundi kugira ubundi bwacu butera imbere turonka abagabo n'abakenyezi bija bijambo bubahiriza uburenganzira bwa kimwe muntu bubahiriza ivy'igihugu baje gufasha kugira abarundi dushe kuri yambo n'iterambere
hagati aho rero umugwi ujejwe amatora seni uributsa vyankenerwa kugira ngo uje mu bitoza muri ivyo bibanza. Prosper Ntagwamiye hakavuga ko kuba uri umurundi kuba uzi kwandika ari bimwe mu birekurira umuntu ukwitoza. Tega yomi Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi seni. Ategerezwa kuba kwije ibi bikurikira. Ubwa mbere abwirizwa kuba afise ubwene gihugu bw'u Burundi. Ubugira kabiri abwirizwa kuba afise urugo kuri uwo mutumba canke muri iyo quartier canke akabaye hasanzwe aba. Ubugira gatatu abwirizwa kuba akwije imyaka 25 y'amavuka umunsi w'amatora. Ubugira kane abwirizwa kuba azi gusoma no kwandika. Ubugira gatanu abwirizwa kuba mu kibano azwi ko yigenza neza kandi ari ntungane. Nivyo bitanu byonyene bisabwa n'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi kugira ngo umuntu ashobore kwitoza kuba umujenama wa komine cyangwa wa quartier. Ivyo rero navyo bikaba bitegekanywa n'ingingo y'173 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi iseni. Imyaka 9 n'umunsi umwe irarangiye mumenyesha makuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana abuzwe irengero. Leandre Sikuyavuga arongoye ico kimenyesha makuru avuga ko batazohengeshanya kuza barabaza ababijejwe kugira barabe yuko boronka umuco. Warongoye ico kinyamakuru agatera intege abamenyesha makuru bagenziwe gukora bisunze akarangamutima k'umuga wo kumenyesha amakuru. Leandre Sikuyavuga arongoye ikinyamakuru Iwacu. Cenda umenyesha makuru Yohani Bigirimana agiye tutazi irengero giwe. Hari itariki 22 Mukakaro 2016. Kuva ico gihe rero twami turondera turabaza ababijejwe aboshobora kuduha umuco gushika ubu nta muco uraboneka kumwibuka n'igikorwa tugezo gukora. Hama twibuka ibikorwa vyiza byamuranze muri uyu mwuga wo kumenyesha makuru kuko yamenyesha makuru yitanga nkuko twabivuze twarabishikirije imbere y'ubutungane kubera ntituzi wamutwaye ntituzi yagiye gushika rero turacarindiriye cy'ubutungane buzotubwiye tuguma twishuza kandi tuzobana twishuza gushika kumbure turonga kuri matera kamo ko kudacirikiye imbutungo bagira ubwoba kuko umuga wabo n'umuga ubahesha icubahiro utuma umunyagihugu amenya uko igihugu kiko kiratwagwa eka n'abatwara bamenya ukuntu abanyagihugu babayeho nosaba ahubwo abamenyesha makuru ko babondanya bakomeza uwo muga bakubahiriza akarangamutima k'umuga na kamere k'uwo muga. Umudandaza wese afise ibidandazwa birenza umutahe w'imiliyoni 25 akaba adandaza amafaranga 70,000 ku munsi uwo ategerezwa gukoresha akamashini nyabwonko gatanga agapapuro nyemeza muguzi. Ivyo bivugwa na Stani Ngendakumana umuvugizi w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi Ober mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuruno wa 2023 Mukakaro. Agahamagarira abamenyesha makuru kumenya uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu mu guha amakuru abene gihugu akenewe. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Sentia ni mubona. Bararabiye hamwe uruhara rw'umwe wese mu bijanye no gutanga ikori hamwe n'amatagisi aho ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBN kibona ko umumenyesha makuru afise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu mu gushikiriza amakuru abene gihugu no kubamenyesha ibiriko biraba mu gihugu cyane mu gutunganya ibiganiro vyerekeye akamaro ko gutanga ikori ku badandaza no gusaba agapapuro nyemeza kiguzi kumwe n'igihugu agiye kugura ibidandaza. Ngendakumana Stani umuvugizi w'ikigo OBR arasigura abakwiye gukoresha akamashini nyabwonko gakoreshwa mu gutanga agapapuro nyemeza biguzi avuga ko umudandaza wese ashobora kudandaza amafaranga arenga 70,000 ku munsi akoba afise umutwe w'amafaranga arenga 25,000 ategerezwa kuba afise ako kamashini. Nugushika ku bantu bafise chiffre d'affaires ya 25 millions ku mwaka no kuvuga umutahe n'inyungu biri kumwe abarenza 25,000 bategerezwa kuba bafise akamashini. Umuntu ku munsi adandaza amafaranga arenga 70,000
yategerezwa kuza ariruka mu kigobe gusaba akamashini kuvuga iryo ni itegeko. Nayo ku badandaza bafise ibidandazwa vy'umutahe uri munsi y'amafaranga imiliyoni 25, abo nabo baje kumenyesha muri obeyeri uko yagiye ararangura nuko yadandaje buri mezi 3 ico bita déclaration trimestrielle mu rw'igifaransa, kabahanura kandi kuza barasaba fagitire iyo bagiye kurangura. Rero ndiko ndavuga nti aba bato bategerezwa kugira déclaration trimestrielle buri mezi 3 baraza kumenyekanisha, barababaza bo muri direction de micro contribuable ingene badandaje, ingene wadandaje ubihabwa n'ingene waranguye, ingene waranguye uvyerekana sur base de facture uciye mu mashini, kuko nta muranguzi n'umwe adakoresha akamashini. Waranguye ku muntu adafite akamashini wamufashije kwiba igihugu, ahubwo nawe uzofatwa umwatsi w'igihugu. Nayo ku kijanye n'uko umuntu ariha igitasi ca obeyeri ku buhinga bwa none akongera akaja kugitondera muri obeyeri, Ningenda Kumana avuga ko ubu bariko barabitunganya, aho yaciye yibutsa abagura ibintu nk'imodoka, amazu canke amatongo kuhagabira mu kuraba ko bagiriwe transfere, akaraba ko n'uwo muntu akiguriye atakori aheraniye ikigo obeyeri, kuko ashobora gufungwa mu gihe aba yaguze ivyibi. Akaba yahamagariye abenegihugu kumenya ko gutanga ikori ari iterambere ribava ko rikongera rikabasubirako. Amakuru twabateguriye n'ubu aracabandanya. Harorohejwe ibwirizwa rigenga itegeko rishasha leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026 mu gatabo kakosowe bise Fiscad. Nivyashikirijwe na Clave Habyarimana, umuyobozi mukuru arongoye Fiscade, ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa 2023 Mukakaro. Tega yomi Clave Habyarimana, byinshi yavuge muri ico kiganiro. Tuvuye muri itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha y'ibihumbi 2024 ishiri 2025, tugenda mu itegeko rishasha y'ibihumbi rigenga amafaranga leta ikoresha y'ibihumbi 2025 ishiri 2026. Karerekana rero akagatabo ingene umuntu yoshobora gukoresha iryo bwirizwa rya leta, kuko ni bwirizwa rinini cyane, haraho kandi rimwo ingingo zigoye gutahura rimwe na rimwe, haraho rero abazikurikiza byo bagora. Twe twashimye korosha iryo bwirizwa kugira ngo kuritahura byorohe no kurikurikiza. Nivyo rero twashize muri aka gatabo kerekana ingene umuntu yotahura iryo bwirizwa, kandi na cane cane akabona ivyahindutse bimuraba, ari ingingo ategerezwa gukurikiza akazikurikiza adacerewe, ari ingingo ashobora gukuramwo ivyo mufasha naho nyene akazikurikiza kugira ngo aronke ico kintu aba yarahawe n'iri bwirizwa kugira ngo kimufashe mu mirimo ya misi yose. Abatanga kori bakoresheje aka gatabo twabakoreye, bagasomye barashobora guca batahura neza iryo bwirizwa. Nta na kimwe duhindura kuko siko kazi kacu, twebwe tumenyesha ivyo amategeko n'amabwirizwa avuga. Tubona ko rero umuntu ariko arasoma iryo bwirizwa akoresheje aka gatabo yoritahura gose, nukuvuga cabona bishasha, abibona biri mu ncamake ngaha muri aka gatabo, akavuga ati nk'iki ndabonye n'igishasha kiranyerekeye, acabona ivyahindutse bimuraba ateza gukurikiza, canke ivyo yokuramwo inyungu we nyene kugira ngo bimworohere kubandanya akora imirimo ya misi yose, bimworohere kubandanya atanga amakori neza adahonyanze itegeko na rimwe mu mategeko y'igihugu. Je nibaza ko atangaruka akenshi amabwirizwa nk'aya iyo ajaho baba bategekanije n'ivyo bita ingingo mperekeza, ugasanga hari ingingo mperekeza zizotuma iyi ngingo ishobora koroha mu gukurikiza. Haracibonekeza ibitigiri by'abandura umugera wa sida bigizwe ahanini n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 14 na 25. Ivyo bivugwa na Eric Nsengiyumva alongo yishira hamwe ry'abarundi bagiye hamwe kugira ngo bashobore kugwanya ibiyayuramutwe papude mu rurimi rw'igifaransa. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri no wa 24 Mukakaro 2025, avuga kandi ko bibabaje kubona hakiriho abakenyezi bibaruka abana bafise umugera wa sida. Eric Nsengiyumva arongoye ishira hamwe papude.
ikindi naco nyamukuru catumye cyari kiri mu rugamba no mu ntumbero y'ishirahamwe kwa twayihaye intumbero yo kurwanya umugera wa sida nuko mu biharo duhabwa no gushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya umugera wa sida haraboneka ibiharo bishasha vy'ugwaruka rwandura umugera wa sida muri iyi minsi na cane mu rugero rwo gwaruka hagati y'imyaka 12 aho rero twe twatubona yuko ikibitumana cyane turabona yuko hagabanutse inguvu nyinshi mu bijanye n'amakuru canke kurwanya ibijanye no kurwanya umugera wa sida kubera tubona ko inguvu nyinshi twazishyize kandi nuko n'ibiharo ngaha biri mu Burundi abantu bari kuri ibiharo n'ivyiza barabona imiti n'ibipimo vyavyo vy'urugero rw'umugera mu maraso si bibi cyane ariko ikintu kiduteye impungenge ahanini ni ubwo rwaruka ruri muri iyo myaka ruri ku ntebe y'ishuri ruriko rurandura umugera wa sida tukiyumvira none twokora iki twoshira inguvu hehe rero twaciye tuvuga dutanguze izi nyigisho na cyane duhamirize imirwa y'abamenyesha amakuru muze kuvuga hama ikindi naco nuko twasanze hariho n'abavyeyi bakivyara abana bavukana umugera wa sida igihe tuzi yuko Burundi hamwe n'ibindi bihugu twihaye ihangiro yuko mu 2030 ata muntu yoba acandura umugera wa sida kandi abantu bose bari kumati kandi babazi urugero rw'umugera wa sida yo maraso ya aho rero igituvugiye umugera wa sida nuko n'ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka mu gwaruka iyo turakora turabiharo biri mu buvuzi ivyo biharo vyasutuka za ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka twari twarasezereye adrenologie nk'amasifilisi vyasukone ubu tukabona yuko ahubwo twosubira mu urugamba rudasanzwe twari urugamba rwo kurwanya umugera wa sida gusumba urugamba rwo kurwana n'amasasu mu gihe hibonekeza ubukene bw'amazi mu bibanza bimwe mu gisagara ca Bujumbura umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe gutanga amatara n'amazi Regideso amenyesha ko hariho amatuyo yatevye kuza kubera indwano zihuza igihugu ca Ukraine n'Uburusiya ahavuga ko hariho amatuyo yacerewe amezi 6 mu ndwi Jean Albert Manigomba ariko arizeza abarundi ko abafundi bari ku kivi kugira igisagara kigire amazi meza. Jean Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regideso. Sagara ahantu ko turakwega umuhora w'amazi umvana amazi muri Sagara uyazana aho mu quartier zo ngaha ku nkengera y'igisagara no kuvuga za Gihosha za Winterekwa ibirometero birenga 10 n'ibindi hafi 200 byo kuvana amazi biyashikana ngaha harakora amatwiyo ayo matwiyo ntakorerwa mu Burundi ayo matwiyo ava mu bihugu vya kure muri no minsi tudahina mu mutiyo bagije transport maritime iri kwiragenda neza kubera intambara ziriko ziraba hagati y'Abarabu n'Abayahudi kubera intambara ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine ibikoresho kurava hanze ntibiriko birashika neza no kubira ko nk'amatwiyo yacerewe amezi ashika 6 kugira ashike yo rero ibikoresho bitevye gushika nukuvuga no guheza wa mugambi biratwara umwanya ico no bwira bene gihugu nuko ubunyene wogenda kuri tere kagenda igishubi akamanukana umuhoro tuko turimba dushira amatwiyo ndazi yuko yobona ko igisagara cyawe tucegereje abafundi bari ngaha hejuru mu misozi bazana ayo mazi bw'abashikane aho hantu mabuze abene gihugu ni baremerero mugari wihorane zirahaba sitavuye kuri Regide nuko bakunze bisamiriza Black FM tubitse yuko muri ko muratwumviriza kuri megahertz 94 n'ibice 9 mukanya gatonyi turabandanya amakuru na cyane inkuru yahariwe ibidukikije inkuru yahariwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije imisi yose ku munsi wa kane kuri Radio Black FM mu ntumbero yo gutegura igiteramo citiriwe Black FM Festival ku nshuro yayo igira kabiri kizoba kuri uyu wa 26 Mukakaro Isamirizi Black FM yaramutse ikora igikorwa c'isuku mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura kuruno wa 24 umuyobozi w'insamirizi Black FM igira neza kaze Armera avuga ko umuntu wese afise uruhara kugira ngo habe isuku mu gisagara ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Fleury Bernice Ahishaki tegura igiteramo Black FM Festival inshuro igira kabiri kizoba kuri wa 26 Mukakaro 2025 no
gushigikira ca gikorwa c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bise zero deshe, isamirizi Black FM yaramutse ikora igikorwa c'isuku mu masoko atandukanye kuri wa 24 Mukakaro 2025. Ico gikorwa kikaba kiriko gikorwa mu isoko ya Kinama, Kamenge hamwe na Kotebu. Umuyobozi w'isamirizi Black FM igira neza kaze Ahmela akavuga ko umurundi wese ngo afise uruhara kugira ashobore kuba ari ahantu hasa neza. Yongera avuga kandi ko icyatumye bahitamo gukora isuku muri ayo masoko ari amwe mu masoko manini ari mu gisagara ca Bujumbura ariho bohera isuku kandi ngo bibere n'akarorero abandi barundi. Nayo kujejwe isuku mu isoko ya Kinama ntiharirizwa Aline nawe arashimira cyane isamirizi Black FM kuba yiyumvire kuza gufashanya nabo mu gikorwa c'isuku kandi ko n'abandi barundi boboneraho akarorero bakijukira gukora isuku kuko bituma tuba turiko turagwanya ingwara ziva ku isuku rike. Tubibutse ko ico giteramo Black FM Festival inshuro igira kabiri kizoba kuri wa gatandatu igenekerezo rya 26 Mukakaro 2025. Abazogiteramisha akaba ari abaririmbyi batandukanye bazwi hano mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abanyempano batandukanye. Nino kuri no nkuru rero ivugwa mu gisata c'isuku mu ntumbero gukingira ibidukikije dusozere ko ano makuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nshimire Keve Sindayehebura yariko aratuma amajwi abashikira. Patrick Irakoze mwari kumwe kuri mikro, nkundira ndabike banure mu kubandanya mugira ibihe vyiza. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Your station in Bujumbura. Your station in Bujumbura.